no kwerekana iki norenguka umukama ubu mu mpera y'uyu mwaka noca ndengukana ikibazo twokwibaza kandi koko mu by'ukuri kikadufasha kuraba ngo mukama n'Imana yanje nibasubira kuntiza ubuzima mu mwaka wa 2023 ndiyemeje ku wawe no kugira ishikanwa ndengukani wawe mu byo washinze. Rero yari yakoze vyiza bihimbara Imana n'abantu kandi bituma ubuzima buba bwiza muri wa muryango w'iyope. Mu Burundi bwacu icyo nakoze kihimbara Imana n'abantu mu biro iwanje ihimbara Imana n'abantu hariya mu ndimiro naniyemeje nk'indongozi kugira ngo ndayerekane iyo ndimiro yanje ndayitunganya ndayerekane uko mba akarorero mu biro mu majambo y'inyigisho mbe n'akarorero no muri icyo gikorwa gihambaye kigaragara kiboneka umwe wese ashobora gusoma atarinze kuvuga cyangwa atarinze gufata indome mugabo akagisomera mu bikorwa bigaragara mu bimera nateye mu vyeze ndiko ndasoroma. Ariko rero bana b'Imana kugira ngo ibyo byose bishoboke Tabita yari iki? Tabita twumvise ngo yari umwigishwa wa Yesu Kristo. Yari umwigishwa wa Yesu Kristo. Ubwa mbere igihe cy'ishingiro gihambaye tuzonakigaruka ko no ku munsi w'ejo ni ukubanza kuba umwigishwa wa Yesu. Ukubanza kuba umwigishwa niho shingiro kuba umukozi w'intungane. None gushira imbere Imana kuri twebwe mu bikorwa byacu bibonekera hehe? Biraza kubonekera mu bikorwa nitwashika ku gikorwa turaheza tusubire tubizirikana. Ariko wewe mukozi niwe turiko uyu munsi ko igihugu kiguhamagarira gushira imbere Imana mwijwi n'ubuhanuzi bwa nyene mukuru w'igihugu, wewe wishura mwiki? Mushikanganje ngaha wishura mwiki? Mushinga amateka wishura mwiki? Mukemuza amateka wishura mwiki? Abayobozi bakuru mwishura mwiki?